umukobwa abonye yakuze agakura gose akavuga ati genzo hava muri umugabo navyara umwana umwe basi ntazomuhambana ikara. Abakobwa biri baratwarinda ejo bundi navuze ni nta mukobwa nta mugore aja kwandikisha umwana ngo tereye inkoni. Numvise amwe batanga gutera urwamo ngo bize amategeko ari n'abanyandikiye. None uwo muntu tereye inkoni ni Gifaransa mugo mu Kirundi ni umwana se atazwi kugira umwana se nye ntamenyekane ndabwire aho kubera ibyo byagenze kandi bene abo bantu muzoje mubahebera kabisa tubahebere navyara umwana umwe basi ntazomuhambana ikara sivyo none nukuvuga uhera mu gatondo usambana uwo muhanye wose musambana ushika buce nejo gutora muri wa bandi wakuvyayeko ikibazo akiberaho umwana muri yo murera none amufonctionnaire afite umwana none abo bantu umva twobareka ngo tugume turi kumwe mu kibana niko umuntu aho none wamuvyaye ku muyaga ku ntama ku giti wamuvyaye ku muntu sivyo none uwo muntu umwe mwaryamanye udashobora kumenya byagenze gute oya nimumbwire abana b'abakobwa uwo muzabona atisinda mumujishe ntakavuze wayimuteye. Umukobwa abonye yakuze agakura gose akavuga ati genzo hava muri umugabo navyara umwana umwe basi ntazomuhambana ikara. Umugore afite umugabo atwaye inda nawe uko nyene ntakavuze wayimuteye. Wengi batubajana hehe iki kibazo nuko mutavyumva uwo mwana atagira se azobaho gute azotera nahe nukuvuga abantu bose tubakurikire ku munsi agere kuvyara twamaze kumenya uwamuteye inda sivyo none akiberaho umwana muri yo murera none amufonctionnaire afite umwana. Nagomba ngira ico mvuze kuri no jambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Uri kuraraba ingene yabivuze urabona nyene ko yabivuze bivuye ku mutima abishimangira. Abategetsi rero barakwiye kuza bararaba amajambo bakoresha n'uburemere abafise ku banyagihugu. Abarundi turazinanye dusanzwe tuzi imico yacu dusanzwe tuzi ivyo gukora n'ivyo tutemerewe gukora atari uko nyene ibihe biriko biratujana handi hantu. Nuko ngerageje kwihweza iyi mvugo yakoreshejwe n'uwo mutware ubwa mbere novuga yuko ari imvugo y'ibiterasoni. Ndabisigura igituma ari imvugo y'ibiterasoni. Aya majambo yavuze mu kumenya yuko ari biterasoni aya ntiwoshobora kuyavugira iruhande yabo wubaha iruhande yabo usonera iruhande y'abavyeyi bawe. Woshobora kubwira amajambo nkaya mushikawe woshobora kubwira amajambo nkaya nyogosenge woshobora kubwira amajambo nkaya nyokwanyu amajambo nkaya woshobora kuyabwira umwana wawe. Oya murumva yuko ari amajambo ateye isoni nico gituma navuze yuko ari amajambo y'ibiterasoni. Ubwa kabiri iyi mvugo ni imvugo ityoza abarundi. Abarundi bari mu miryango itandukanye abarundi bari mu gihugu canke abari nyuma y'igihugu barabona ibihe bidasanzwe igihugu c'u Burundi kiriko kiracamwe nkuko nza kubigarukako. Aho gutorera inyishu ivyo bintu vyose biriko biratuma aba bakobwa badashobora kubaka izabo ariko babwira yuko borondera abana ku ruhande. Umva rero yuko ibi ari ugutyoza abarundi. Ubwa gatatu iyi mvugo yakoresheje ni imvugo itisoneye. Nkuko nabivuze iyi mvugo ntiwoshobora kuyibwira abantu bisoneye. Iyi mvugo ntiwoshobora kuyibwira abakozi b'Imana. Iyi mvugo ntiwoshobora kuyibwira abavyeyi bakoranye. Iyi mvugo ntiwoshobora kuyibwira abantu wubaha. Ukubahuka kubwira abantu bakuze abantu biyubashe ngo abakobwa banyu bakuze ngo nibakora ivyaha bavyare. Yandi majambo ubabwiye ngo nibakore ibintu nk'ivyo bitajanye n'amategeko ubabwiye ngo bakora ivyaha. Murumva yuko ubabwiye ibintu nk'ivyo utabura umuntu yisoneye. Ubwa kane iyi mvugo ni imvugo ititura imico imigenzo n'akaranga vy'abarundi. Mu mico y'abarundi kera umukobwa akoze iryo kosa
baca bamuremeye ku rusyo bakaja kumuta mu gisumanyenzi. Kira noneho kugira ngo uvuge yuko umuntu atakironka umugabo abashitse ku myaka ingahe. Umuntu naho abashitse ku myaka 50 60 abafise uburenganzira bwo kubaka urwiwe. Ubwa gatandatu, iyi mvugo ihimiriza abarundi gukora ivyaha. Kuvuga ati narondere umuvyarira afuma vyara n'akana kamwe ninde yo muvyarira. Wa mugabo yubatse urwiwe. Mu yandi majambo ariko babwira ariko bahimiriza ngo bavyarira abo bakobwa basambure izabo. Amajambo nkaya woshobora kuyabwira umugabo ngo genda uvyarira urya mukobwa ari kumwe n'umugore wiwe, mbega uwo mugore wiwe yo vyakira gute? Nico gituma mvuga nti iyi mvugo ni imvugo ije ihimiriza abantu gukora ivyaha. Iyi mvugo murumva yuko ari imvugo ije gusambura imiryango. Ubwindwi, iyi mvugo ni imvugo itiyubashe. Iyo ukoresha imvugo itiyubashe nawe ntuba wiyubaha. Ibisigura yuko ibi yavuze n'abana biwe yoshobora kubibabwira. Urumva yuko we ku giti ciwe ntaco vyo bimutwaye. Ariko wiyumvire nawe ibi woshobora kubibwira umwana wawe. Ubwo umunani, iyi mvugo ni imvugo itera ingorane aho kuzana umuti. Ni imvugo isambura aho kubaka. Birasa n'ivyo mpije kuvuga. Iyi mvugo aho kubaka ingo zigakomera, ahubwo iyi mvugo ije gusambura. Uriko urabwira abakobwa ngo genda musedwize bajya abagabo babarongore hanyuma muvyare abana. Ibi niyo mumushikiranganjiye ko aravuga mbega abo bana bavutse bazokwandikwa kurinde. Voilà, ingorane zice zitangura mu miryango. Abantu batangura gutemana, abantu batangura kugwana, bapfa ubutunzi, bapfa amatongo n'ibindi. Ni muri iyo ntumbero mvuze nti iyi mvugo ni imvugo iza isambura, ni imvugo izitera ingorane aho kuzana umuti w'ibibazo dufise. Ubwo umunani, iyi ni imvugo ishinyaguriza abarundi. Womengo ico kuvyara niyo ngorane gusumvya igitera ubukene imisore yokubakanye nabo. Ubwo icenda, iyi mvugo ni imvugo isubiza inyuma agateka canke agaciro k'umukenyezi. Umvirije ivyo ariko aravuga bigaragara ko umukenyezi yoba atagaciro agifise mu Burundi. Ubwicumi, iyi mvugo ni imvugo iteye kubiri n'ukwemera ko abarundi basenga. Umuntu rimwe na rimwe turamubona mu mashengero, mbere bakamuha n'umwanya akigisha, none ibintu nk'ibi yotweruka akavyigisha mu rusengero. Yotweruka kuvyigisha bari mu gikorane. Naho yovyigisha murumva yuko ntivyoheza ngo bifashe abantu. Ubwicumi na kabiri, iyi mvugo ni imvugo ikomeretsa imitima y'abarundi aho kuyikiza. Abarundi muri kino gihe baramerewe nabi, ariko we ntabibona, aho gutora inyishu z'ibibazo bibahanamiye, ubukene, ubushomeri n'ibindi, murumva inyishu agiye gutora. Ubwicumi na gatatu, iyi mvugo ni imvugo iciye kubiri n'amategeko y'igihugu. Babiri baratwarinde. Ejo bundi navuze ni nta mukobwa nta mugore aja kwandikisha umwana ngo tere inkoni. Numvise amwe batanga gutera urwamo ngo biza amategeko. Ari nabanyandikiye. None uwo muntu tere inkoni ni Gifaransa. Mugo mu Kirundi ni umwana se atazwi. Kugira umwana se we ntamenyekane. Ndabwire aho kubira byo byagenze. Kandi bene abo bantu muzoje mubahebera kabisa tubahebere. Nukuvuga uhera mu katondo usambana, uwo muhanye wose musambana, ushika buce nejo kutoba muri wa bandi wakubyaye ko ikibazo. Nico cyonyene. None abo bantu umva two bareka ngo tugume turi kumwe mu kibana. Ndiko mu ntaho, none wamubyaye ku muyaga, ku ntama, ku giti, wamubyaye ku muntu, sibyo none. None uwo muntu umwe mwaryamanye udashobora kumenya byagenze gute. Oya nimumbwire abana b'abakobwa uwo mubona sisinda mumujishe ntakavuze wayimuteye. Umugore afite umugabo atubajana he. Iki kibazo nuko mutabyumva. Uwo mwana atagira se azobaho gute?
azotera nahe. Ni ukuvuga abantu bose tubakurikire ku munsi ku munsi, agere kubyara twamaze kumenya uwamuteye iyo nda. Murumva yuko ari bihushane. Ubu rero ntawuzi ko twokwemera ivy'uyu mukuru w'umugambwe canke ivy'uyu mushikiranganje. Ariko uko bimeze kose iyi mvugo si imvugo ibereye abategetsi biyubashe. Ni imvugo isubiza inyuma ivyiyumviro vy'abenegihugu. Bibiliya ivuga ngo akari mu mutima w'umuntu gaserukira ku rurimi. Vyumvikana ko ibi ariko aravuga nawe yoshobora kubikorera abo bakobwa canke ashobora kubaza bikora kugira ngo bironkere abo bana. Kuko murumva yuko wewe abona ko ari vyiza, abona yuko boba babafashije. Abategetsi bacu rero barakwiye kuza baravuga amajambo babanje kwiyumvira uburemere ashobora kugira ku banyagihugu. Aho nyene aya majambo yavuzwe nta wisha umwotsi inzu iri kwirasha. Kino gihe hariho abakobwa batari bake mu Burundi bariko barakura batarubaka. Mwava mumbaza muti ni giki none coba kiriko kiratera ivyo bintu? Icambere novuga ni imyifato yabo itabereye. Hariho abakobwa kino gihe basigaye banywa inzoga nk'ikamyo yatobotse. Ugasanga umukobwa yaborewe ariko aranywa za rikere, asohokanwa n'uwari we wese, asohokanwa n'abatama, asohokanwa n'abajene, nukuvuga ngo ajana na bose. Umukobwa nawe anywa inzoga, umukobwa anywa icupa karibabaza, biba vyoroshe cane ko ashobora kuja mu vyaha. N'abahungu bari kurushi rero bashobora kwipfuza ko bashobora kubakana n'umukobwa nk'uyo naho baba basangira inzoga mu kabari. Umukobwa nk'uyo atwarwa n'utamuzi canke n'utaramwumva. Icya kabiri gituma ivyo bintu biba nitituka ry'imico n'akaranga. Kera nta mukobwa yaja mwiserekeri canke mwibara canke mu kabare canke mu bunywero, ivyo nivyitiranwa. Nta mukobwa yambara impenereza ngo agende arerekana ibice vy'umubiri. Nta mukobwa yatereka inzara carazira. Nta mukobwa yataha se aza yamaze gushika mu rugo. Nta mukobwa yataha inyuma y'isaha imwe. Ariko ubu nk'umukobwa ushobora gusanga mu kabare saa sita z'ijoro ariko aranywa, murumva yuko ivyo bintu ataba ari vyiza. Nta muhungu rero ashobora kwiyumvira kubana n'umukobwa nk'uyu. Icya gatatu kirakomeye cyane, ubukene abahungu bafise. Ubu kubera ubukene n'abahungu bake bashobora kwiyumvira kugira mariage. Abenshi murabona yuko baca baruha bagata bakomoka bakaja mu bindi bihugu. No muri ivyo bihugu nta cemeza ko bashika baronka amahera, bibatwara imyaka myinshi. Murumva bagiye siho bari, babakobwa nabo baciye baba benshi, bazotegerezwa kurindira barindire babahungu bazoronka amahera biyumvire ukuntu bo kubaka izabo. Tuvuze ubukene muce mwumva n'ubushomeri. Nta muhungu yoja kurongora ari umushomeri, ntibishoboka. Gaba umukobwa arashobora kurongorwa ari umushomeri. Ico nico gituma rero abahungu baca baba bake bubaka, hanyuma babakobwa nabo bagaca baguma barindiriye. Icya kane ni mico mibi y'abakobwa kino gihe. Mu mico mibi hariho abakobwa batazi kubana n'abantu, abakobwa baba beshi, abakobwa babashwanyi, abakobwa atarabizigirwa. Murazi yuko hari umugani wo mu Kirundi uvuga ngo hakubana n'umubeshi wobana n'umurozi. Icya gatanu n'ubwishime. Ubwishime ni ikintu kibi cyane. Abakobwa usanga bafise amahera, abo rero bagaca bagara bakaraba abahungu nk'uko umengo ntaco bamaze. Abahungu nabo bagaca batinya kubaza abakobwa nk'abo ko boshobora kubakana. Abuca usanga rero bagendana na babantu bo hejuru bakomeye, abo bakabakoresha ibyaha gusa bakigira. Icya gatandatu gituma abakobwa kino gihe bataja kubaka n'ubuhehesi, n'ubushurashuzi, n'ubusambanyi. Uno munsi aryamanye na mubaya, ejo aryamanye na muzungu, hirya yejo aryamanye na kabura, hirya yejo aryamanye n'uwundi. N'abahungu bake bashobora kwemera kubana
n'umukobwa w'umuhehesi. Ikindwi arico ca nyuma, abakobwa ba kino gihe ntibagira akigoro ku kwitahura kugira ngo bamenye ico bashoboye n'ico badashoboye. Bagira akigoro ngo bamenye ico bofasha abagabo bobana. Muti none umuti woba uwahe? Reka tugume twiha akarorero kuri Singapore. Mu 1965 muri Singapore bariko bagerageza gutera imbere. Umushikiranganji wa mbere yitwa Lincoln Yu. Yabona yuko abakobwa ari benshi bahejeje amashuri. Abakobwa bahejeje kaminuza bari benshi kandi bariko barakura. Ico gihe abahungu ntibarongora kubera batari bafise uburyo. Singapore yari gikenye. Leta ya Lincoln Yu baca batanga itegeko bavuga yuko atamuhungu yosubira kwitwaza ubukene, baca batanga amahera kugira ngo abo bahungu bagire ubugeni n'abo bakobwa bahejeje amashuri. Nababwiye ko abakobwa bahejeje amakaminuza bari benshi kandi bariko barakura. Voilà, nuko leta ya Singapore yavyitwayemwo. Babahungu bari bakenye baca babona kurongora. Nyuma leta ya Lincoln Yu icishiraho ubuzi, abantu barakora baronka ukuntu bashobora kubaho. Rero natwe mu Burundi ubwa mbere na mbere leta yategerezwa kwiga ukuntu yokemura ubwa mbere iki kibazo c'ubukene. Ikibazo c'ubukene gikemutse n'ibindi vyose vyoca bikemuka. Abakobwa b'ingeso nziza atari za ngeso mbi boca bubaka izabo, kandi n'ibindi vyose vyoca bigenda neza. Ivyo tuma akazi kaboneka navyo duheruka kubivuga. Nyuma abakobwa nabo bigenza kutariko bogerageza bagahindura imyifato kuko vyo hava bibagirira nabi. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntiwibagire kugira subscribe, j'aime na partage.